baturiye gusa, imbere yo guturira babanje kurasa cane kuri ivyo bimenyeshamakuru, ku bikoresho vyabo, Tele Renaissance nka saa kumi y'ijoro, bagakurikira RPA, bakurikira Bonesha, bakurikira Isanganiro, barasa baturira, ntibaturiye, baturiye muri Renaissance no muri RPA. Renaissance igituma hatahiye cane nuko inzu uko imeze, umuriro ku nsinga umaze guhera ntibashoboye kwinjira kuko yari beto gusa. Hanyuma baja muri Bonesha nayo bararasa ku vyuma, ntibashobora guturira kuko ifatanye n'ayandi mazu, ngira batinye ko ayo mazu yandi y'abandi bantu afatwa. No muri Isanganiro nuko vyagenze. Baca hanyuma barabuza ayo maradiyo ko asubira gukora na televiziyo, baraducira imanza. Bamwe muri twebwe ducibwa imanza yo gufungwa guherayo. Abamenyeshamakuru bagira 200 barahunga igihugu. Muri ivyo rero uca wumva ko kumenyesha amakuru mu Burundi bimeze nabi cane, kuko wamaze kubona ko abantu bashobora kugera hiyo mu vyo bakora, nawe usubira kwigerezako. Abantu basigaye mu Burundi baca bagereza gukora ivyo bashoboye gukora bitabakwegeye ibibazo birenze urugero. Baragerageza Abarundi, ariko barazi ko hari aho barenze bishobora guhera nabi. Urabona Jean Bigirimana yarishwe, Christophe Mwezabahizi yarishwe, bamukuye mu nzu bakamwicira imbere y'umuryango n'umuryango we wose. Bigirimana ntawamenye neza ingene bamwishe. Uko niko ico nico catumye uno munsi umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi umeze nabi cane, kubera bariyo ari nabo benshi badashobora gukora nk'uko bagomba gukora. Ariko abo batuririwe bakugarirwa bamaze guhunga, mbere n'abataranahunga tukiri Bujumbura, twarakoreye muri Maison de la Presse umwanya mutoya, tuja ku marezo sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, sinzi ko ariyo noba nibagiwe. Umwuga urabandanya. Ico kintu carafashije cane, kuko abo bantu naho bari ari mpunzi, naho uburyo batagira uburyo ku vyuma vyabo vyaturiwe bikamenagurwa, batagira, ni impunzi nyene, ntibigeze biyumvira guheba gukora umwuga, kuko bazi akamaro kawo ku basigaye mu Burundi n'abahunze. Ku basigaye mu Burundi ko bamenya ibiriko biraba mu gihugu cabo, ata nzitizi ziriho, atawudutera igitsure kuko batadushikiriye. Ku bahunze nabo nyene baguma bamenya ivyabo mu gihugu n'ubuzima bw'abahunze, nk'abo baguma batahishwa bajana mu Burundi ku ngufu. Umwuga ugakorwa mu buryo bugoye cane, bw'abantu batagira uburyo, batagira amikoro, ariko bazi neza ko umwuga wabo bagomba kuwukora kuko ari ingirakamaro ku Barundi bose, ku babanyi, kubitayeho Burundi bose, no kuri abo bahunze. Ibimenyeshamakuru bizotunganirizwa abandi Barundi badatunganirijwe. Ni ngombwa tuzotunganirizwa umwaka ubuyobozi bw'igihugu buzoba bwahindutse, haje abayobozi bitayeho igihugu, bitayeho intahe, bitayeho umutekano w'Abarundi. Mu gihe habonetse intahe mu Burundi yubahiriza bose, tuzokuzurizwa kuko vyakozwe, ababikoze ntibihishije, vyakozwe n'inzego za leta, imbonankubone. Tuzotunganirizwa turabizi, ariko si vya kino gihe, si ivyo twosaba abari ku butegetsi aribo babikoze.